Ndongeye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu makungu ya kure. Tubazaniye amakuru agezweko, amakuru yihutirwa cane, amakuru ariko aravugwa ngaha mu bihugu vy'akarere. Inyuma yaho hariko haravugwa urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye agandaguwe arashwe mu migwano mu bitero bagabweko n'indege za Sukhoi ndetse indege za drone zaguzwe ziriko zirahagurukira ngaha ku kibuga ca Melchior Ndadaye i Bujumbura, izindi ndege zigahagurukira Lubumbashi. Inyuma yaho rero ibitero bikomeye cane bikoreshejwe ubuhinga bwa none Uburundi bwarungikiwe n'Ababirigi, bindi bigwanisho bikomeye, ibifaro bikomeye cane byaguzwe mu mafaranga ya Kongo, bimwe bikazanwa ngaha i Bujumbura. Imigwano ikomeye rero yaraye iguyemwo Liyetona Koloneli Wiringoma, yari umuvugizi w'abo bagwanyi b'inyeshamba za M23. Ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera. Iyi ntambara iriko irabera ngaho ngo kuba Wiringoma yaba yapfuye ngo nta gitangaza kirimwo, ngo kuko yari umusirikari w'ijambo n'ijunja, umusoda agwanira agateka k'abakongomani, umugabo agwanira igihugu ciwe, agwanira ukwishira ukwizana kw'abanyamurenge n'abandi banyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakabandanya bahohoterwa birukanwa mu gihugu cabo c'amavuko ca Kongo. Kuba rero ngo uyu mugabo yapfuye ngo ni nk'uko na Generali Cirumwami wari ku ruhande rwa leta yagandaguwe, ni nk'uko Generali Gakwerere yaciye afatwa mu minwe akajanwa agashikirizwa ubutabera bwa Kigali. Ngo nawe rero kuba yapfuye ngo siwe akomeye cyane muri M23 yoba yapfuye, ahubwo hari n'abandi bakomeye cyane baciye bagenda bagwa kuri urwo rugamba ngo rukomeye, bagiye kuruvyutsa. Ubu nibwo bagiye kugwana, aho rero barasiwe muri Rubaya. Bivugwa ko hariyo ibirombe vy'inzahabu, ibirombe vya koruta, ubu hakungahaye cyane ku butare canke amabuye y'agaciro abarizwa ngaho muri ivyo bice vya Rubaya. Ngo rero hakaba hari kubera imigwano ikomeye cyane, ngo naho izo drone zorashe uyu mugabo. Haravugwa amakuru yandi avuga ko n'umutwara wahora mutwara uyu ni Generale Sultani Makenga nawe ngo yoba yarashwe agakomereka muri iyo migwano, nk'uko baciye bagenda babitangaza. Ni inkuru zavuzwe cane, inkuru zamamaye ijya nino ku mbuga hwaniro mu karere, kumenyesha amakuru bigiye bitandukanye, hoba ivyo ngaha mu karere, mbere kandi n'ibindi bimenyesha amakuru bitari ivyo ngaha muri kano karere turimwo muri kino gihe. Ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu birabandanya guhindura isura nk'uko bibandanya kugenda vyibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'ingorane zishobora kuza gukomerera cane, kuko abo bagwanyi ngo bashobora kuza kwihorera bakaba bakubita cane abasoda b'u Burundi bari muri ico gihugu ca Kongo abagiye kubagwanya.
murazi neza ko kandi abo basoda bacu b'u Burundi hariyo abasanzaye, hakaba hariyo n'abandi bafashwe mpiri, bafashwe mategwa, bafashwa n'abo bagwanyi. Kuri kino gihe bakaba bari mu minwe yabo, nabo bishobora kuza kubagirako ingaruka zikomeye cane. Biravugwa kandi ko muri kino gihe muri kino gihe rero tugaruke ngaha mu gihugu cacu Burundi, hariko haravugwa ururimi rw'igitaliyano rugiye kwigishwa biciye kuri liye zatanzwe n'ubutegetsi. Haravugwa ko hari abantu bagiye kuronka ubuzi mu gihugu c'Ubutaliyano. Ubutaliyano bukaba bwarasavye ko uwuzoronkayo akazi agomba kuba azi neza ururimi rw'igitaliyano. Muri urwo rwego rero hari ikaminuza ya OJE yo mu Butaliyano yatanguye gutanga amasomo canke ivyigwa vy'ururimi rw'igitaliyano biciye ku buhinga bwa none, biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ngo niho hazoca ivyo vyigwa vy'igitaliyano kugira ngo uzosaba kuja gukora mu mahoteli, mu mabatiseri n'ubundi buzi bugiye butandukanye, azoshikeyo niba ari umumekanisiye azoshikeyo azi ururimi rw'igitaliyano. Ni mu rwego rw'uko abataliyano generasiyo zaho ari generasiyo vieille canke zishaje, bakaba rero bariko bararondera abakozi hirya nino mu bihugu bigiye bitandukanye. N'Uburundi rero nabwo bwaronse ayo mahirwe yo kugira ngo buzorungikeyo abakozi muri ico gihugu c'Ubutaliyano, bakazobaja muri ico gihugu rero bagamba canke bazi kuvuga ururimi rw'igitaliyano kugira ngo bazabashe kuvugana no gukominikana nabo bazosanga ngaho muri ico gihugu c'Ubutaliyano. Nayo kandi twarababwiye ko abapolisi babandanya kwinjira ibohero, harimwo Pascal Gerard n'abandi, harimwo abivye umucere nk'uko vyagiye bigenda bivugwa muri iyi ndwi iheze. Harimo uyundi mupolisi we yaciye yirukanwa. Uyo yirukanwe atawundi ni Koloneli Nijimbere Gerard. Uyu mukoloneli aragirizwa kuba yarivye umuceri wari ugenewe abapolisi. Hakaba hariko haribazwa ukungene umukoloneli yubahuka kuja kwiba umuceri, ubwo abanyagihugu bato batoyi bo bimeze bite? Inzara iravuza ubuhuha, inzara izura inzara ngaha mu gihugu c'Uburundi, ubukene bwokora amakara mu ziko bugata. Ibintu biraboneka ko bibandanya kuba nabi cane. Abandi bati abapolisi b'u Burundi ata ndero bafise, ata disipurine bahabwa, nizo mvo bubahuka kuja kwiba ibifungurwa, kwiba umuceri, bakiba n'akatibwa. Ngo bahora bavuga ko bakabaye biba amafaranga, hakibwa amahera, hakibwa itunga ry'igihugu, ariko ngo ibiriko biraba muri kino gihe ni akamaramaza kubona umupolisi yubahutse kuja kwiba, akiba umuceri. Ibintu birabandanya guhindura isura ngaha mu gihugu cacu Burundi, kandi biraboneka ko abategetsi b'igihugu cacu Burundi Varisito Ndayishimiye batabazwa ntihagire ico babikozeko, ahubwo bakiherera mu gipindu, mu gutera igipindu, mu gutera inkuru, aho kugira ngo batunganirize abenegihugu babatabaza umwanya ku mwanya, babasaba ko bokabaye babatunganiriza.
Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.